Yesu ashimwe bene data, Yesu ahabwa icubahiro. Ndabararikira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana budukangurira gusanganira umwami Yesu agiye kugaruka. Yohana yaje yigishiriza mu bugaragwa abwira abantu kwitegurira gusanganira umwami Yesu mu kuza kwiwe bwa mbere hano ku isi igihe yaza kuducungura. Uno munsi abera turasabwa kugira ngo dukangurire isi yose kwitegurira gusanganira umwami Yesu kugaruka kwiwe hano ku isi ubugira kabiri, kandi Yesu agiye kuza kwima ingoma hano ku isi ku mugaragaro. None rero ndagira ngo twibukanye amajambo yavuzwe igihe Yesu yaza ku isi ubwa mbere. Igihe Yesu yaza ku isi ubwa mbere, umuntu umwe gusa, umwe wenyene niwe yatangaje message abwira isi yose yuko Yesu agiye kugaruka. Yohana yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya abwira abantu ati nimwitegure, nimube maso, Yesu agiraze, umwana w'Imana agiraze, umwagazi w'intama agiraze, umucunguzi w'abari mw'isaraje, nimwitegure. Oh haleluya, Imana ishimwe cyane. None natwe abariho uno munsi ishengero ry'abakristo tugomba gukora ubutumwa, tugomba kuvuga ubutumwa nk'uko Yohana yavuze, tugomba gukora igikorwa nk'icyo Yohana yakoze, tugomba kuvuga ubutumwa no gusemerera nk'uko Yohana yasemereye. Hari abantu benshi batarabimenya. Ndagira ngo mbwire ishengero ryo muri iki gihe ca nyuma c'imperuka, mumenye yuko tugomba gukora igikorwa cyo gusansibiriza, cyo kwamamaza, cyo gusemerera, cyo kubwira abari kure n'abari hafi kugira ngo baze basanganire Mesiya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi mbazaniye ubutumwa bwiza butubwira ngo Yesu agiraze abari ku isi mwese nimwitegure. Mbazaniye ubutumwa bwo kubereka ingene Yesu agiraze ku isi ubugira kabiri. Muri uku kuza ku isi ubugira kabiri turarabira hamwe igihe Yesu yaza ku isi ubwa mbere byagenze gute, byabaye bite, bamwakiriye gute, Yesu bamuhaye ikibanza gute, ni bande bamwakiriye, mbega bari bakagombye kumwakira, mbega nibo bamwakiriye, mbega bari bakagombye kuvuga ubutumwa, nibo babuvuze, mbega bari bakagombye gusemerera, mbega nibo basemereye, mbega hakoze igikorwa c'Imana cyo kurarika, cyo gusemerera, ninde yagishize mu ngiro. Uno munsi abagabo n'abagore, abakristo, abanyamadini, abakozi b'Imana, abantu bo mu nzego zose, abahawe impano n'ingabire, uno munsi bahawe umurimo barimo barawukoresha. Mbega uno munsi barimo barawukoresha. Ndagira ngo dusengere ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo tugomba gukora, icyo dusabwa gukora. Yesu ashimwe cyane. Data ndagushimiye, ndaguhimbaza, ndagukengurukiye mwami Imana kubw'ubutumwa bwiza tugira ngo dusangire. Ndasabye mpwemu yera kugira ngo ashoboze umuntu wese agiye kubwumviriza no kubwakira. Urakoze mwami wacu, izina ryawe rihabwe icubahiro. Ndabigushimiye. Haleluya. Ubishimirwa ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Bwoko bw'Imana, Yesu ahabwe icubahiro. Ndabararikira yuko ndababwira message yuko Yesu agiraze. Uno munsi wowe nanje tugomba gukora iki? Tugomba gukoreshwa iki? Niki tugomba gukora? Reka turabe ico Yohana yakoreshejwe n'Imana mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca gatatu umurongo n'uwa mbere turageza ku murongo wa gatatu. Yesu ashimwe cyane. Matayo igihimba ca gatatu umurongo wa mbere turageza ku murongo wa gatatu. Tugiye kuraba intumbero y'umuzo wa Yesu Kristo aho yaza ku isi ubwa mbere. Ni bande bamwamamaje? Mbega yamamajwe n'abantu bangahe? Yamamajwe n'abantu bangahe? Uno munsi ugereranije n'abamwizeye, ukagereranya n'abamwizera kiriya gihe, mbega uko Yesu bamwakiriye n'ukuntu uno munsi barimo baramwakira, ubwo murabitekereza, murabizirikana, ubwo murabisuzuma, murabirimbura kugira ngo murabe umuntu wese arabe icyo arimo arakora. Tugomba gukora igikorwa nk'uciye umuntu tugira ngo turabe yakoze. Yohana umubatizi. Yohana umubatizi. Haleluya, haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Muri iyo minsi haza Yohana umubatizi yigishiriza mu bugaragwa bw'Iyudaya ati mwihane
kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uyo niwe yavuzwe na Yesaya, yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemererera mu bugaragwa, ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugorore iz'ibihamo ziwe. Yesu ashimwe, haleluya, Yesu ashimwe. Yohana araza, aza asemerera, aza yavuga, yari yarabanje kuvugishwa n'uwavugishwa n'Imana Yesaya, yuko mu minsi y'ukuza k'umwana w'Imana kw'isi ubwa mbere ko hazoza umuntu umwe gusa. Yohana yari yaravugishijwe, abivugishwa muri Yesaya. Yesaya arabivugishwa, yerekwa Yohana yuko hazoza umuntu kw'isi, azoza akaja mu bugaragwa agasemerera. Yesu ashimwe cyane, akabwira abari mu isi bose ati nimwitegure, nimwitegure. Ndagira ngo mbabwire ikintu gitangaje. Uyu Yohana mbega yagiye kubivugira hehe? Yabivugiye muri Isirayeli, ahantu hitwa mu bugaragwa. Yesu ashimwe cyane. Yagiye mu bugaragwa bw'igihugu kimwe gusa kw'isi, igihugu kimwe gusa kw'isi citwa Isirayeli, ahantu mu bugaragwa. Ndagira ngo mbabwire yuko ushaka kugira ngo usemerere, genda mu bugaragwa, genda ahantu uvuge, hanyuma usemerere. Ndagira ngo mbereke ubugaragwa uno munsi turiko turavugiramwo. Uno munsi Imana yaraduhaye amarezo sosiyo, interinete, kugira ngo tuvuge. Nshobora kuba nicaye hano mu nzu, Imana ishimwe cyane, hanyuma ngasemerera, nkabwira abantu bari Burayi, nkabwira abantu bari muri Afrika, nkabwira abantu bari muri Europe n'abari ku mugabane wa Amerika, nkababwira nti nimwitegure, nimwitegure, Yesu agiraze. Haleluya, nimwitegure, Yesu agiraze. Oh, Imana ishimwe cyane. Yohana araza aja mu bugaragwa, ubugaragwa bw'Iyudaya. Imana ishimwe cyane. Hano ijambo ry'Imana tuwe ngo muri iyo minsi, mu gihe cy'uko Yesu yari yamaze kuza kw'isi, mu gihe cy'uko Mesiya yari hano kw'isi, mu gihe cy'uko Mesiya yari amaze kumara imyaka 30, imyaka 30 avutse, Mesiya yari yaramaze kutuvyagiramwo, Mesiya yari yaramaze kudushikamwo. Ngo muri iyo minsi, Yesu ashimwe cyane, muri iyo minsi Yesu yari yaramaze kuba kw'isi mu muzo wiwe w'isi wo kuza hano mw'isi ubwa mbere. Mesiya yari yaramaze kutugeramwo, isi yari yaramaze kwakira umukiza, nubwo batari bamubonye, batari bamwizeye. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo yari mw'isi, ngo ariko abiwe ntibamumenye, ngo ariko bamwakiriye, ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Mbega mwene data, bamwakiriye munsi muri bangahe? Haleluya. Abakiriye Yesu no munsi muri bangahe? Mbega nimba mwaramwakiriye, ndagira ngo mbabwire inshingano dufise zo kugira ngo tubwire abantu, tubabwire yuko Yesu agomba kuza hano mw'isi ubugira kabiri, kandi ntazoza ubugira gatatu, azoza ubwa kabiri, kandi ubwo bwa kabiri buzoba ari bwo bwa nyuma. Yesu azoza kw'isi ubugira kabiri, kandi ubwo bugira kabiri buzoba ari bwo bwa nyuma, buzoba ari bwo bwa nyuma. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo rero tubanze turabire hamwe ivyo Yohana yakoresheje. Ngo Yohana aja mu bugaragwa, Yohana aja mu bugaragwa. Yohana ntiyagiye mu nsengero, ntiyagiye i Yerusalemu mu rusengero, ahantu hari urusengero rwubatswe mu gisagara cyubatswe kirimo abami n'abaganwa n'abakuru n'abatunzi n'abakomeye n'abahambaye, abakuru n'abato. Cyari gisagara kijererenze amagagwe, cyari gisagara kirimo amahoteli, ariko ayo mahoteli ntabwo bakiriye Yesu, bamushyize mu bwato mu ruhongore. Yesu bamwakiriye mu ruhongore, bamwakiriye ahantu hanuka, ariko cyari igisagara cy'Yerusalemu cyari cyuzuye ubutunzi, cyari cyuzuye ama etaje, cyari cyuzuye amagorofa, ngo hariho inzu zigerekeranye. Haleluya, haleluya. Igisagara cy'Yerusalemu cyarimo abatunzi, cyarimo abakomeye, cyarimo abahambaye, hari amazu meza. Ariko uyu Yohana umubatizi ntabwo yagiye gusemerera ari mu bugaragwa, ntabwo yagiye gusemerera ari mu gisagara, yagiye mu bugaragwa. Yagiye ahantu mu gahinga, yagiye ahantu hatagira abantu, yagiye ahantu abana n'ibikoko, yagiye ahantu abana n'ibikoko, maze aragenda arasemerera,
arasemerera, kandi mu gusemerera nta mikoro yari afise, nta mikoro yari afise, nta kintu yari afise kimubashisha, nta mikoro, nta plaque soleil, nta buryo bwa internet bwari buriho, nta megafone zahidi zimwe zisemerera zisansibiriza, nta na kimwe yari afise, nta kintu yari afise kimuha amajwi yo kugira ngo asemerere. Yakoresheje umunwa, akoresha umuhogo, akoresha akanwa, akoresha imbaraga, akihanukira, agasemerera, agahamagara, akavuga ati yemwe. Nuko rero ijwi ryiwe rirarenga imisozi, rirarenga imisozi, abagiye gusenya, abagiye guhiga ibikoko, abagiye kurondera inyama, abagiye kuyerera muri ubwo bugaragwa baramwumva. Hanyuma batwara amakuru hariya mu gihugu, kuko ubwo bugaragwa buri kwa bwonyene. Hanyuma abantu baragenda barabwira bati hariya mu bugaragwa hari umuntu ariko arasemerera. Abantu batangura kugenda bari bamaneko, bagenda bamaneko, abakuru abasoda n'abapolisi bagenda kumviriza, basanga n'umuntu avugishwa n'Imana, baramwegera, basanga yambaye urusato, yari yambaye ubwoya, yambaye urusato, ntabyo kujya ubuki bwo mu ishamba, ntiyari yambaye nk'uko abandi bantu bose bambara, ntabwo yarajya nk'uko abandi bose barya, ntabwo yarabaye nk'uko abandi bose babayeho. Yagiye mu bugaragwa, ntabwo yagiye mu nsengero, ntabwo yagiye mu hantu hubatse, ntabwo yagiye ahantu hameze neza, ariko yagiye mu bugaragwa arasemerera. Ati ujye usemerera mu bugaragwa, ati nimutegure inzira y'Uhoraho, mugororeze ibihamo ziwe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire ko ubutumwa Yohana yari ariko aravuga bwari ubutumwa bwo kurarikira abantu umuzo wa Yesu Kristo kuza ku isi ubwa mbere. Yesu yagomba kuza mu isi ubwa mbere. Yohana ararikira abantu ababwira ati nimushwabure, nimuharure imiharuro, nimuharure, nimutegure, nimwubake ibitarugwa n'ibiraro, mutegure inzu, amabarabara, muyasene, muyasheho kaburimbi, mutangure kwagura amabarabara, mutangure kwagura amarembo, mutangure kwitegura. Hanyuma rero arababwira ati hagira haza umukuru w'abakuru, hagira haza umwami w'abami. Imana ishimwe cyane. Nk'uko Zaburi ya 24 ibivuga, Zaburi ya 24 iravuga isemerera, ibwira abantu, haleluya, yuko bagomba kwitegura. Imana ishimwe cyane, yuko bagomba kwitegura. Oh haleluya. Zaburi ya 24 iratubwira ingene, oh haleluya, oh Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Zaburi ya 24, Zaburi ya 24 umurongo n'uw'indwi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nimwigire birebire mwabirimba, musegenye mwanzugi z'ibihe byose, ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike. Uwo mwami w'ubwiza ninde? N'Uhoraho afise inkomezi n'ubutore, n'Uhoraho afise ubutore mu ntambara. Nimwigire birebire mwabirimba, musegenye mwanzugi z'ibihe byose, ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Uhoraho nyene ingabo niwe mwami w'ubwiza. Haleluya. Iyi Zaburi iratubwira amajambo akomeye yo kwitegurira umwami w'ubwiza, yo kwitegurira umwami akomeye, umwami ahambaye. Ngo nimwigire birebire mwabirimba, amageti canke amaporotaye niyongere kwaguka, adugaje hejuru. Yesu ashimwe cyane. Yongere yaguke, haleluya, kugira ngo umwami w'ubwiza ashike. Yesu ashimwe cyane. Ngo umwami w'ubwiza ninde? Ngo n'Uhoraho nyene ingabo. Yesu Kristo n'Uhoraho agiraze ku isi ugira kabiri, agiraze ku isi ugira kabiri. Ubwa mbere yaje ku isi, ubwa mbere yamamajwe n'umuntu umwe yitwa Yohana Umubatizi. Uyu Yohana Umubatizi yari umuhungu w'umuherezi, yari umuhungu umwe w'ikinege. Umuherezi yitwa Zakariya. Uyu Zakariya yari umuherezi w'Abisirayeli, yabyaye umwana umwe gusa. Uwo mwana yitwa Yohana. Haleluya, yitwa Yohana. Kandi uyu Zakariya nubwo yari umuherezi,
ariko ntiyigeze yemera mesaje itanzwe na Gaburiyeli, ntiyigeze abyemera, yarabihakanye, arazunguza umutwe arahakana, arabyiyamiriza, yiyamiriza ubutumwa butanzwe na marayika Gaburiyeli, yiyamiriza ubutumwa butanzwe buvuye mu ijuru n'Uhoraho. Uno munsi nimusuzume murabe, hari abantu benshi bahakanye nabo nyene barabyamiriza, baranga ubutumwa butanzwe na mpwemu yera, ngo twaho tuzorushirizaho kudakira namba dutera ibitugu ituburira iri mu ijuru. Ngo babandi ko batakize hamwe banka kumvira uwababuririra ari mu isi, babandi ko batakize hamwe banka kumvira marayika yatumwa avuye mu ijuru akaza ku isi agashikiriza ubutumwa. Zakariya, turabona yuko Zakariya yahise agobwa ururimi, aragobwa ururimi kuko yanze kwemera mesaje, kuko yanze kwemera ubutumwa buvuye mu ijuru bumusanze ari ahantu hera cyane, ariko arakora ibikorwa by'ubuherezi. Ariko marayika arayimubwira yumvisha, Zakariya arahakana, aravuga ati ico ntigishoboka, kirazira. Ati ntabwo nshobora kushoka nemera, ngo sino kwemera ngo ibyo marayika mbariye. Zakariya arahakana, Zakariya arahakana. Yari umuherezi mukuru, umuherezi mukuru no munsi tumugeranya na pasitori, tumugeranya n'umwungere, abungere ba mbere n'aba kabiri, abo bita revera canke abishopo. Uno munsi ni nkuko bokwakira marayika aje avuye mu ijuru akaze kababwira ati nyabuneka, nyabuneka Yesu agiraze ku isi bugira kabiri, nyabuneka nimwitegure nimureke ibyo murimwo, nyabuneka nimwitegure nimuhagarike ibyo bintu, nyabuna nimwitegure nimureke ibyo bintu muriko muragenderamwo. Ibi bintu byashinzwe n'amategeko y'abantu, mugashinga. Yesu igihe yasiga ishengero yarishizemwo mpwemu yera, mpwemu yera abari wa umuyobozi waryo, abari wariyobora. Ntabwo ryashinzwe n'amadini, ntabwo ishengero ryahawe amadini, ishengero riyoborwa na mpwemu yera, ishengero riyoborwa na mpwemu yera. Abanyamadini iyo baronse mesaje ivuye mu ijuru bahita bahakana. Ndagira ngo bene data turabire hamwe, abakiriye Yesu bwa mbere b'abakozi b'Imana babigenjeje gute, babyifashemo gute, babyigenjeje gute, babyifashemo gute. Ndagira ngo turabe ico marayika yabwiye Gaburiyeli, hanyuma turabe Gaburiyeli mbega wewe, turabe ico marayika yabwiye Zakariya, hanyuma turabe nimba Zakariya yarabishigikiye canke yarabigwanije. Mbega Zakariya, uyu Zakariya niwe yakagombye kugira ngo ashigikire, Imana ishimwe cyane, ashigikire ibyo marayika Gaburiyeli avuze. Haleluya, oh haleluya. Turabona mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba n'icambere umurongo ni wa 5. Ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba cambere umurongo wa 5, reka dusome mu izina rya Yesu. Ku ngoma ya Herode umwami w'Yudaya hari umuherezi yitwa Zakariya wo mu mutigiri wa Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elizabeti. Bompi bagororoka imbere y'Imana, bagendera mu byagezwe n'amabwirizwa by'umwami Imana byose, batagawa. Ariko ntibagira umwana kuko Elizabeti yari ngumba, kandi bompi bari bageze mu zabukuru. Maze yariko arakora igikorwa cy'ubuherezi imbere y'Imana uko imbu zabo zikurikirana, kandi nk'uko umugenzo w'abaherezi wari uri, niwe yari yaratoranijwe n'ubupfindo kwinjira ahera h'urusengero rw'Uhoraho Imana kosa imibavu, kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze mu gihe cyo kosa. Maze umumarayika ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza ku imibavu, Zakariya amubonye ahagarika umutima, aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokubyarira umwana w'umuhungu, azokubyarira umuhungu uzomwite Yohana.
uzonezerwa, uzohimbarwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera ahereye kuva mu nda ya nyina, kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima ya base n'iy'abana, n'intabarirwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurire umwami Imana ubwoko burorane. Yesu ashimwe cyane. Iyi niyo mesaje yazanwe na marayika Gaburiyeli avuye mu ijuru, amanutse azafise mesaje ikomeye yaka yurimwo umuriro, irimwo ubushobozi. Aravuga ati Zakariya ugiye kubyara umwana w'umuhungu, azoza yuzuye mpwemu yera, azoza arimwo ubushobozi n'ubutwari, azoza arimwo imbaraga, azoza arimwo inkomezi, azoza arimwo gukomezwa, kugira ngo asanganye imitima y'abana b'Abisirayeli abagarukane. Haleluya! Iri jambo litubwiye ngo azoza afise umutima nk'uwa Eliya. Kuza afise umutima nk'uwa Eliya ni kubera Eliya yakusanyishije Abisirayeli bose, imiryango 12 y'Abisirayeli, amaze kwica bakamenyi b'Abayali. Abisirayeli bose baravuga bati Uhoraho niwe Mana, Uhoraho niwe Mana. Barunama bose bati ibigirwamana, bareka Abayali akote, ibigirwamana by'Abayali barabita, biyegurira Uhoraho. Maze ico gihe Imana yerekana ku musozi Karumeli akoresheje umusavyi wiwe Eliya. Yohana azoza afise umutima wa Eliya, azoza afise umutima wo gukusanya no gusanganya abantu ngo bazane kuhoraho, kuko agomba kubararikira mesaje yo gusanganira Yesu. Yesu agiraze. Yohana yarafise mesaje yo kubwira abantu yuko Yesu agiraze, kugira ngo aze gutabara ubwoko bw'Abisirayeli bwononekaye, aze gutabara Abisirayeli basubiye inyuma. Yohana yarafise mesaje. Nuko rero marayika Gaburiyeli abibwira Zakariya. Zakariya reka twumve ico yishuye, mutangare mwumve ico Zakariya yishuye. Kandi yari umuntu akomeye imbere y'Imana, niwe yarahagarariye ubwoko bwa Isirayeli kw'isi, na cane cane muri Isirayeli niwe yaseruka. Imana ishimwe cyane. Yesaya Zakariya reka dusome Luka hano ku murongo w'18. Luka igihimba ca mbere umurongo w'18 haravuga ngo Zakariya abaza umumarayika ati ibyo nzovyerekwa n'iki, ko ndumutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru? Umumarayika aramwishura ati ndi Gaburiyeli, nama mpagaze mu nyonga z'Imana, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Yesu ashimwe cyane. Ubutumwa bwiza bwavuzwe na marayika Gaburiyeli. Uno munsi ubutumwa bwiza bwahawe ishengero. Ico gihe ubutumwa bwiza bwahawe Gaburiyeli abushikiriza umuntu w'umupasitori, umuntu w'umuherezi. Umuherezi ari mu kibanza ca pasitori, ari mu kibanza c'abungere, ari mu kibanza c'abakuru b'amadini, ari mu kibanza umusaseredoti canke umupretre, umuntu ahagarariye atanga yose imibavu, akosereza imibavu. Uno munsi tuzi nuko yuko ishengero ryose ryahawe igikorwa c'ubuherezi. Abana b'Imana bose bitwa abaherezi, kuko umuntu wese arahereza imibavu, arosereza, kuko turi urusengero guhoraho. Ariko amadini yarabihakanye, aravuga ngo reka dukomeze nkuko Zakariya yakora, reka dukomeze nkuko Mose yakora, nkuko Aroni yakora. Reka dukomeze dusubizeho amadini, dusubizeho umugambi wo kugira ngo haseruke umuntu umwe, aho kugira ngo haseruke abantu b'Imana baze buri muntu wese yiserukira imbere y'Imana yiwe. Ati reka dushireho ibishigikizo, dushireho abaseruka bahagarara, kugira ngo baje abari batanga ibimazi. Hanyuma hano rero turabona yuko Zakariya yarahakanye. Zakariya yarahakanye, aravuga ngo ibyo ntibyoshoboka. Zakariya yarahakana, aravuga ngo ibyo ntibyoshoboka, aravuga ngo ibyo ntibyoshoboka.
hanyuma amaze guhakana, marayika arashavura. Marayika ku murongo wa 20 avuga ngo umve uragobwa ururimi kandi ntuzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ibyo bizoberako, kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe caryo. Nuko Imana ihabwa icubahiro cyane, kuko Zakariya atemeye ijambo rya Gaburiyeli agira agobwa ururimi. Zakariya aciye agobwa ururimi. Uno munsi abantu banse guhabwa message ngo bayakire, baragobwa ururimi. Uno munsi abantu batumviye message itanzwe na Mpwemu Yera, baragobwa ururimi. Ubutumwa ntibakibasha kubuvuga, ntibakibasha kugendera mu nkomezi za Mpwemu Yera, baragobwa ururimi kubera ko byanse. Abahawe message ntibazitanze, abahawe ubutumwa ntibabuvuze, abahawe ubutumwa ntibabushikirije. None rero message bari bafise zahawe abandi, nico gituma barahindutse bakagobwa ururimi, indimi zabo zaragobwe. Kuko ndagira ngo mbabwire, uku kugobwa ururimi kwa Zakariya ni kubera ko yanse kwakira Mesiya mu kuza kwiwe kw'isi ubwa mbere. Uyu Zakariya yaragobwa ururimi kubera yuko mu nshingano yahawe ntiyashize mu ngiro ico Imana yamutumye. Imana yari yamutoranije yuko niyumva umuzo w'umwana w'Imana ugeze, azobe pre, aze yitegure, azosensibilize, azobwira ubutumwa abayuda kugira ngo ababwire atumve rero Mesiya agiraze kw'isi, nimwitegure. Yesu agiraze kubakiza, agiraze kubarokora, nimwitegure. Ndagira ngo mbabwire yuko uyu Zakariya yakoze ibiri mu mitima y'Abisirayeli. Abisirayeli bose bari bafise umutima wo kugarariza. Ndabaha urugero, igihe Yesu yavuka kw'isi, akivuka baramushatse ngo bamwice. Hanyuma rero baca baza kubaza abaherezi. Abaherezi baraza baraterana, bagira inama, bayikorana n'abami bari bahagarariye aho hantu b'Abanyaroma. Uwitwa Herode yakoranye inama n'abaherezi b'Abisirayeli. Arababaza ati mbega Mesiya azovukira hehe? Baramubwira batazovukira ahantu bita Betelehemu. Baca basanga nyene ni ku murwa wa Dawidi. Baca barungika ingabo ziza gutikiza abana bagereranije igihe Yesu yavukiye. Abaherezi bakorana n'abanyamahanga bategeka muri Isirayeli. Abaherezi bakorana n'abanyamahanga b'Abanyaroma. Ntabwo bigeze bakira Yesu Kristo. Ndabereka urundi rugero rugira kabiri. Igihe Yesu Kristo yavuka ku isi ubwa mbere, ntabwo yigeze yakirwa muri za nsengero n'inyubakwa z'i Yerusalemu, ahantu harimo amazu y'i Yerusalemu y'urusengero rw'Uhoraho. Yesu ntiyagiye kuvukirayo. Yesu ntiyagiye kuvukira mu rusengero. Yesu ntiyagiye kuvukira ahantu mu nyubakwa z'ingoro, ingoro y'Uhoraho. Ntabwo Yesu yagiyeyo kubera ko ntibari kumwakira. Ntabwo bari kumwakira. Imana idutabara. Ntabwo bari kumwakira. Nico cyatumye Yesu agenda kurondera ahantu yovukira, ahantu mu bantu basanzwe muri rubanda. Nabo nyene barahakana, nabo nyene baramwiyamiriza bati ama-etage yose, amahoteli yose aruzuye, amahoteli yose aruzuye. Dufise abanywanyi no munsi nta muntu numwe habuze, hose huzuye, hose amahoteli yose yuzuye, amahoteli yose yuzuye. Banka no kumuha igitanda muri saro, banka no kumuha isofa muri saro, banka no kumuha isheze muri saro, banka no kumuha ahantu n'akarago ko muri saro. Baravuga bati no mu mazi wacu ntiyinjira, baravuga bati no mu mazi wacu ntiyinjira. Hanyuma rero isi ukuntu bavuze bati uyo muntu ntiyovukira ahantu muri aya mazu yacu meza. Baca bagenda, sinzi ukuntu bibutse ahantu. Umwe muri bo yibutse ahantu bafise uruhongore rw'inka, rw'intama n'iki, ahantu harimo igisogorore, ahantu harimo umwanda. Aho niho bibutse bati aho niho umwana w'Imana akwiye kuvukira, aho niho umwana w'Imana akwiye kuvukira. Ukaba nkako mu mitima yabo hari handuye, mu mitima yabo hari mu gisogorore, mu mitima yabo hari mu micafu n'ubuhumane. Kukaba nkako aho nyene hagaragaza ibiri mu mitima yabo, kukaba nkako aho nyene hagaragaza ibiri muri bo.
Yesu avukira mu ruhongore rw'inka. Yesu avukira ahantu habi. Yesu avukira ahantu hanuka. Yesu avukira ahantu hasa nabi. Kandi hari amazu meza arimwo amatara, ahantu bafise amazi, bafise amarobini, bakagira ama etaje, bakagira amagorofa, bakagira amazu meza. Ariko Yesu aza kuvukira ahantu hanuka. Bene data nimubitekereze, umuzo wa Yesu Kristo kw'isi ubwa mbere, kuza mw'isi ubwa mbere, nimwibaze ukuntu byagenze. Umuryango wa Isirayeli wiwe uwo avukamo, umuryango wahawe amabwirizwa n'amategeko ya Mose, umuryango wahawe amabwirizwa n'ibyashinzwe, umuryango w'Abayuda, aho tuvuga yuko ariho twese dukomora iyi Bibiliya. Abayuda nibo ba mbere babanje guhabwa amabwirizwa n'amategeko n'ibyashinzwe. Idini ry'Abayuda niryo rya mbere ryabanje gushikirizwa amabwirizwa ya Mose, ariko ibisate by'amabuye bibiri, kimwe bitanu ikindi bitanu, bibyagezwe 10, amabwirizwa 10 ari mu Bisirayeli yababwira gutegura neza ubugingo bwabo kugira ngo bitegure gusanganira Mesiya. Ariko noneho abo Bisirayeli baranse kwakira Yesu Kristo, baranse kumwakira. Umuzo wo kuza kwa Yesu kw'isi ubwa mbere ntibamwakiriye. Ariko ndagira ngo babwire iki jambo gihumurizo, gihumure ritubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana igihimba ni ca mbere, umurongo ni wa 12. Yesu ashimwe cyane. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba ni ca mbere, umurongo ni wa 12. Haravuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Yesu ashimwe cyane. Abamwakiriye intumwa 12 n'ababigishwa 70 na rya shengero ryagenda rimukurikira, bajya bose na babandi baca bihana. Mwemu yaramaze kuza, Yesu amaze kuduganwa mu ijuru, mwemu yararaje, maze mwemu yararaza ku ishengero, haza igihinda kivuye mu ijuru kiza kubigishwa aho bari bakoraniye mu nzu yo hejuru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nuko rero bamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Mwene data ndagira ngo nkubwire, uno munsi ugira ngo witegure gusanganira Yesu kuza kw'isi ubugira kabiri. Yesu agira aze gushinga ingoma i Yerusalemu. Ubutumwa bwiza buriko buramamara kugira ngo bukwire hose, bube ikimenyetso kibera icabo n'amahanga yose, kugira ngo umuhero w'isi ubone gushika. None rero nimwitegura abari kure n'abari hafi, nimuze twitegure gusanganira Mesiya. Yesu agira aze kuza kwima ingoma hano kw'isi ugira kabiri. Haleluya. Jambo ry'Imana ravuga ngo umwonga wose uzokuzuzwa, imisozi n'uturambi bizoringanizwa, ibigoramye bizogororoka, maze inzira z'ubukiru zose zizosenwa, maze abari n'umubiri wose bagiye kubonera rimwe agakiza k'Imana. Haleluya. Agakiza k'Imana karaserutse kagira ngo kaze abantu bose bakabone. Imana ishimwe cyane. Ubundi agakiza kaserutse kw'isi mu buryo bwo kugira ngo Yesu aducungure, amaraso yiwe yaratuviriwe ku musaraba. Agakiza karaserutse kazanira abari mu isi bose agakiza. Ubu rero hagira ngo haze ugucungurwa kw'imibiri yacu. Yesu ashimwe cyane. Agakiza karaserutse kazanira abantu bose kwihana, kazanira abantu bose kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Ubu rero hagira ngo haze ugucungurwa kw'imibiri yacu. Yesu ashimwe cyane. Ubwa mbere twacunguwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Ubwa mbere twacunguwe mu buryo bwo kwihana ibyaha. Ubwa mbere twacunguwe mu buryo bwo kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Uyu munsi naho rero tugira ngo ducungurwe mu buryo bwo kuzamuka, mu buryo bwo gusanganira Mesiya, mu buryo bwo kuduga, mu buryo bwo gusanganira Yesu mu bicu. Tugira ngo ducungurwe mu buryo bwo kuzuka, umuzuko wa mbere, hanyuma bariho natwe duce dusanganira Yesu mu kirere. Haleluya. Rero ndagira ngo tugarukirize hano, ariko tuzokomeza tubabwira iby'umuzo wo kuza kwa Yesu kw'isi ubugira kabiri. N'ikintu gikomeye cyane. Tuzongera dukompara, tugereranya ingene abari kw'isi igihe yaza kw'isi ubwa mbere byagenze gute, bamwakiriye gute, hanyuma duce turaba mbega ubuhoho abagiye kumwakira ni bande, ni bangahe, abumvise ubutumwa bakabushira mu ngiro ni bangahe, abariko barasansibiriza bakora message yo kubwira abantu kwitegurira Yesu muzo bugira kabiri
kugira ngo bavuge ubutumwa nk'ubwa Yohana Umubatizi ni bangahe? Haleluya! Yesu aguhezagire. Turagira ngo turangize no gusenga Imana dusabira umuntu wese yakiriye message amaze kuyakira cyashira mu ngiro. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nawe ucushira kusemerere, shira kuvuge, genda uvuge, bwira abari kure n'abari hafi, ubabwira ati nyabuneka Mesi yaraje, nimurangamize mu bicu, murabe Yesu agira ngo atuvyagiremwo, Mesi yango agira dusohoremwo, Yesu agiraze, Yesu agira ngo atugeremwo kugira ngo tumwakire. Itegure inshuti y'umusaraba, reka dusenge Imana kugira ngo abataramwakira mwakire. Haleluya, dusenge. Mwami wacu, Mana yo mwijuru usumba byose, ndagushimiye yuko wongeye kutugirira neza kugira ngo iyi message ngiye gutambuka igere ku bari kure n'abari hafi, bitegure bamesura imvune zabo, bagorora inzira z'ibihamo, kuko umwonga wose uzokuzuzwa, imisozi n'uturambi bizoringanizwa. Ndasengera abantu bitegure kwakira ubwami bw'Imana kugira ngo buze, ubwami bw'Imana bugira budushikemo. Yesu agiraze kuza gutora ishengero, agiraze kwima ingoma hano ku isi kugira ngo anagure ingoma ya Dawidi, kugira ngo Yesu Kristo wongere kuza gutegeka hano ku isi kumugaragaro. Ndasengera abantu batari hana bihane, abatarakizwa bakizwe, abataritegura bitegure, maze bagusanganire, maze Mwami Yesu niwaza bazobe mu bwami bwawe. Twese tuze duhurikire hamwe kugusanganira. Ndasengera umuntu wese Mwami atsindi isi n'ibyisi n'ibyaha n'ibicumuro n'ibigabitanyo, maze yitegure gusanganira Mesiya. Urakoze Yesu, ndabigushimiye Mwami. Ndasabye amaraso yawe ngire kuhagira umuntu wese, anyuhagire nanje aho ngiragire n'umuntu wese yumvise ubutumwa bwiza. Mwami, twese twitegure gusanganira ingoma ya Mesiya. Urakoze Yesu, urakaza Mwami, turagutegereje. Urakaza Mwami Yesu, kutugiriye neza, turagushimiye, uduhari ibyaha byacu byose. Urakoze, turabyizeye kubikoze. Ndagushimiye abantu bose bari bagiriwe ikigongo n'imbabazi. Urakoze, ubishimirwe, nanje ndabisenze nizeye kandi nkenguruka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Abagomba kugira ngo badutelefone, nimero za telefone nizi zikurikira: utanguza igiharuro 1 819 588 ubusa 77. Umwami Yesu abagirire neza. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Yesu abahezagire. Haleluya. Amen.